haheze iminsi 3 iyandikwa ry'amatora rirangiye. Aya azoba ari amatora yo mu 2025 ashira umwaka wa 2027. Mu cegeranyo catanzwe bivugwa yuko mu ntara ya Buhumuza hiyandikishije abantu 881,188. Burunga hiyandikishije 1,27,847. Bujumbura hiyandikishije 1,817,798. Butanyerera hiyandikishije 1,200,705. Gitega hiyandikishije 1,87,584. Bose hamwe abiyandikishije ni 6,15,122. Abagabo babaye 2,782,120. Abagore babaye 3,233,232. Murumva yuko ihangiro ryashitsweko. Naho biruko twari twababwiye yuko eka mbere vyaravuzwe gose yuko abantu biyandikishije ku nguvu. Ivyo si ivy'imbeshere. Hariho ababujijwe gukora ibikorwa, hariho ababujijwe kuja mu masoko, hariho ababujijwe kuja kuvoma amazi, hariho ababujijwe gukora ibi canke biriya, hariho ababujijwe kuronka impapuro mu makomine canke ahandi hakorerwa ubuzi bwa leta. Abigisha hariho ababujijwe gukora batiyandikishije, kandi n'abanyeshure vyagenze uko nyene bategerezwa kuja kwiyandikisha. Nukuvuga ngo ryabaye itegeko, kanatsinda n'ababivuga bavuga bati kuja kwitoza ni itegeko. Ariko uriko uraraba ivy'ibwirizwa shingiro rivuga biratandukanye n'ivyo. Umuntu aja kwiyandikisha kugira ngo azotore ku bushake bwiwe. N'uburenganzira bw'umuntu wese, bw'umurundi wese, murantunga, n'uburenganzira bw'umurundi wese kuja kwiyandikisha. Ariko mu gihe abona yuko bidakenewe canke mu gihe abona yuko bidakwiye kubw'imvo izi canke ziriya, arabireka. Kandi nta bwirizwa abarenze, nta tegeko abarenze. Haribonekeje rero n'ibindi binenge. Donc turetse ivyo vyo gutwara abantu ku nguvu canke vyo gufata abantu ku nguvu ngo baje kwiyandikisha, haribonekeje abantu baja kwandikisha amakarata y'akarangamuntu menshi. Aha twotanga akarorero nko kuri Ecofo Ruziba, aho umudiregiteri waho umunsi barangiza kwandika yazanye amakarata y'akarangamuntu menshi mw'isakoshi, baca barayandika. Ababibonye baravuga yuko batangajwe n'ayo makarata karangamuntu ukuntu yari menshi, kandi ngo kugira ngo bayandike baciye bava aho bariko barandikira baja kuyandikira ahandi. Ibindi vyibonekeje vyamenyekanye ni ngaha kuri Ecofo Munyinya, aha ni mu ntara ya Cibitoke, komine ni Rugombo. Aha naho bagiye bakoresha amakarata karangamuntu y'abanyeshure batarakwiza imyaka yo gutora. Nukuvuga ngo baja kwandikisha abo banyeshure mbere atani ivyo bazi. Baca babazanira amakarangamuntu mu nyuma baza babanditse no kubandika. Aha tuvuze mu buce bumwe, ntitwagombye kuvuga ubuce bwose, oya. Ikibonekeza coco murabona yuko muri iriyandikwa abanyagihugu berekanye aho bahagaze. Abanyagihugu barerekanye, baratanze ubutumwa buboneka ku bari ku butegetsi.
gukoresha inguvu ntibishobora kuzana inyishu y'ibibazo biri mu Burundi, ahubwo uko gukoresha inguvu gushobora gutuma ibibazo biriho mu Burundi vyiyongera cane. Mwiyumvire ibibazo turimwo kino gihe, tugiye gutora bigaca vyiyongera bigasumba uko vyari bimeze kino gihe, abarundi tuzoruha twitwa bande? Ubutumwa abanyagihugu batanze twese twarabusomye, kandi n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi barabibonye. Reka rero n'umunsi twumviriza umwihwezo w'uwo mwigisha wa za kaminuza, eka mbere kuva mu mwaka w'2010 gushika mu mwaka w'2015 yari umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Mu vyo yanonosoye hakaba harimwo ibwirizwa shingiro. Uyu ni Professeur Julien Nimubona. Gukoresha igikenye ntivyigeze bituma abanyagihugu bakurikira intwaro, barashobora kubwoba gukora iki na kiriya mu mwanya mutoya, ariko haciye akanya baraheza bagahinduka. Mbere wagomba no mu bihugu vyinshi, iyo leta ikoresha inguvu nyinshi havamwo yuko abatwagwa nabo barondera inguvu zabo bakugwanya ubwo butegetsi. Ikindi nuko gukoresha inguvu vyerekana yuko leta yabuze uburyo bujanye n'amategeko, uburyo bujanye n'ivyiyumviro vyotuma abarundi bahurumbira kuja kwiyandikisha. Ico naco ni ikintu kibi cane ku butegetsi. Iyo utagifise ivyiyumviro bishobora gutuma umuntu agukurikira, umwariye gusa ati jewe nzogukorera iki, kandi kakwizera akagukurikira, harya biba vyaheze, ubutegetsi buba buri ku mangenge. Igira kabiri ni kubera iki ubutegetsi bwira buti reka hiyandikishe benshi cane? Aho harimwo ivyiyumviro bibiri. Iciyumviro ca mbere nuko burya amatora y'intwaro rusangi abereye n'amatora yitabwe n'abantu benshi bashoboka, yerekana yuko ubutegetsi bufise ababushigikiye, canke intwaro yenyene muri rusangi. Uretse ubutegetsi buriho, intwaro muri rusangi ishigikiwe na benshi, kugira ngo abazotorwa babe bashigikiwe n'abantu benshi, hanyuma habone kuboneka umutekano n'ukwemera kw'abantu benshi kw'imigambi yashikirijwe n'abagomba gutora bambe gutwara. Ariko muri iki c'abarundi usanga leta ikoresha inguvu, vyerekana ubwa mbere yuko yoba afise intumbero inyegeje. Ica mbere kinyegeje nuko iyo abantu batiyandikisha ari benshi, nuvuga ko bateye akagere ubwo butegetsi, benshi babwanze canke ntibabuhurumbiye. Ubwa kabiri, n'ibiyandikisha ari benshi cane, biha akaryo bwa butegetsi butoba bushakwa, uko vyerekanywe nuko batahurumbiye amatora, kugira bimwe bita kuzuza amasandugu n'amajwi atatanzwe. Kuko ntitwitiranye kwiyandikisha no gutora. Urashobora kwiyandikisha n'uje gutora, naho tuzi ko bashobora gukoresha inguvu. Iyo bakoresha inguvu naho kugira ngo baje gutora, naho nyene barashobora gukoresha amasandugu, bakuzuzamwo impapuro zijanye n'ubutegetsi, bagashira iruhande amatora
nyayo yabaye. Hashobora kuba harimo rero umugambi wo kwiba amatora, vyose bikaza bivuga ngo abatora barayahurumbiye, batoye ari benshi kugira ngo ubutegetsi buvamwo bwitwe yuko bushigikiwe n'abanyagihugu, ico bita legitimation. Rero nuko umuntu yobifata, ariko mpejeje kubivuga kandi abisubiremwo, uko ubutegetsi buja gukoresha inguvu niko buba bwerekanye yuko bwabuze uwundi imigambi gushikiriza yohimiriza abarundi gusumba canke ivyiyumviro. Igira kabiri nuko baba bagomba intumbero yo kwiba ayo majwi azokoreshwa kandi yatanzwe ku nguvu. Narababwiye nti mu mugambwe uri ku butegetsi iyo babikora neza ntibari kwirirwa baragora abanyagihugu, bari kwiyumvira uburyo bokoresha bakazovuga bati twe twarose 100%, mugabo ntibirirwa baragora abanyagihugu ngo baje gutora ivyo badashaka. Nibaza yuko n'abantu bavuga ngo bari mu kibuga ngo bagomba bahiganwe n'umugambi uri ku butegetsi, nabo nyene nibaza yuko baza bafise ubutumwa baza babufise ubutumwa bw'amanota bazoronka baza babufise. Muri make hariho akantu bakunda gukoresha kw'ishure tukiriyo, bavuga ngo l'essentiel c'est de participer. Ababwira bati none uzogenda ivyo ubishobore uku nuku aya makondisyo ibi bisabwa uzobishobora. Abo bantu bagaca bavuga ngo l'essentiel c'est de participer, ngo igikuru ngo nukuja mu mahiganwa conyene gusa. Vyumvikana yuko igikuru s'ugutsinda, oya, kuri bo igikuru s'ugutsinda, oya, igikuru nuko boja mwihiganwa. Voilà uko ryoba rimeze kose. Ubutumwa bwatanzwe n'abanyagihugu barabubonye, ibintu vy'amakarata karanga muntu bonyene barabibonye, kandi muri ya manama aho bari bavuze yuko bazokoresha karata karanga muntu biometrique, bose aya makenga yaya makaranga muntu tuvuze ariko yandikwa mu buryo butumvikana, yazanywe mu buryo butumvikana, ugasanga haje amakaranga muntu menshi, ugasanga bariko bandika abantu badakwije imyaka. Nabo nyene ibi bintu bari bazi yuko bizoba. Voilà, ni kubera iki baguma basaba karanga muntu biometrique kugira ngo ibi bigwanywe. None mubona biriko biragwanywa. Voilà, ivyo rero batinya nivyo biriko birakogwa. None mwumva bari mu kibuga ngo bazotsinde? Oya, bari mu kibuga kugira ngo baherekeze abitwa ko bazotsinda. Nuko twowe hava tubivuga. Nehandi hoho niyo waronka n'amajwi 10 nayo abateguye umukino bazoba bagize bati kugira ngo twerekane yuko tutaroza 100%, reka tubahe 10%, tuvuge yuko twarose 99%. Muri make ivyo bariko baragira nta utabibona, kandi vyari vyitezwe. Vyari vyitezwe. Umuntu ataravyiteze yobande ntutarazi ingene amatora w'ibwa mbere yagenze n'ibindi bigiye gukurikira mu matora. Nibaza yuko ata muntu n'umwe bizotangaza. Nuko rero mu kurangiza, abanyagihugu barerekanye aho bahagaze. Ibi bintu biraboneka yuko atari yamina. None ntimubona yuko vyari vyiza amatora ateguwe habaye umwumvikano? Voilà, inguvu arizo zigumye zikora. Murabona hari aho tuzoshika twebwe abarundi. Baca umugani ngo ibigiye inama bigira imana, kandi ngo inama isumba ingimba, nayo ngo agasozi kadahanurwa karahiye karatokombera abagabo babona. Sije no hahera hohera abantu
batigera bumva impanuro. Imana yo mwijuru nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.